MURIKIRA. MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. D'ailleurs wanagize neza kuca ufata agakonje ku kazi bantu bitigere vraiment kuko niso yaje sha wapisha sinafashe ikonje narademissionye none nkungaho uzocugira iki nukuri kwene je ntavyo ndamenya mugabo muri Cokora TV ho sinopfa narasubiyeyo naho vyogenda gute bro nawe ndakwemera ko ufise ubwenge ubu tuyadekone franchement reka shareka akazi kubuzi ingene kagoye warakitotse uko nyene nukuri kwene ivyo bintu nukuri we ntavyo womenya aka kazi nyene uri kuravuga ndiko katumye banyuma stage bari banyemereye bambwiye yuko ari kubera yuko amakuru ducisha akaturira agacanishamwe abantu ngo nitwisunga karanga mutima k'umwuga Vyavuye bigenda gute? Yewe amasaha ageze ngaha mana we emwe kwine ndagusavye heraba ndirukanzesha ndagusavye ucumbikira ivyo bintu Ugenda uko nyene none ntubibona ko ngiye ndagusavye hinga umanze partage connection ariko vraiment kwine nawe we mpfuri ariko kuva aho nicariye ngaha ubu nyene ntubona wo binsaba kuri kanyese je sinkunda kurindiriza umuntu nk'ubu John nsanga yashitse kera ndagusavye ni juste aka message gato yindungika je wamamega nuko yari yamperanye d'ailleurs wanisize nabi manza wicare wisige neza ubu rero uciye uronka igituma nteba ngaha aya nisize nuko nyene ahubwo rero turabona kwiteka kameka zingene kagutoka sinzi ngene wumvise rungika iyo message unyarutse nta vya make up ngaho ivyo urabizi je ko atari ivyo wanje merci beaucoup ça nyarutsa merci beaucoup Kanye Yameye gushika none urayisoma reka nshikiye kuri notification ya ndumi ntumbaze shahuje we nukuri ndiruhiye ya nawe urasari wibaza ko nk'ivyo nari nkivyibuka basi nk'ubu bosanga ari ukeneye kumwishura ubunyene na ararindira rero sha nta mwanya nifitiye ahubwo wowe nyarusa umye telefone nirukisha oya vraiment sindakwemerera bantu yisome nta mwanya munini biza kugutwara nawe kana gabasha Tuca kuri hodi yawe uheze dejuza guheza nanje mpejeje wewe ndazi ushaka ko mba ndateba ngaha gusa ndabizi basi mugabo reka ntaco ndayugurure n'ubundi kwari umunota umwe kandi mpejeje mpaguruka ngenda ndavyumvise Kanye yako oya reka mbanze nicare kwanza ibintu nibiki no oya nzaje kwisoma ibi birabaho no reka zibera mwasome neza kwine ndaguhiki kwine mbwira ndaguhiki mana we apana cha grave bisa kwine ndamuze ningane nifata yo nivyo sivyo oya kanyereka na ibitangaza ndabimva ibitangaza nk'ivyo ndiko ndabona kwine ndabize mu bitabo vy'Imana none nanje birambaye ko kwine nijashira hamwe hewe n'ukuri cyagomba guha stage yo ntumbwire bamwemereye Kanye oya sigora ahubwo ni Kanwe TV urumva ari ryashira hamwe rirafata mu mugongo bimenyesha amakuru baganye none reka mwejeje yo mano ndumwana wisezerano pe kwinasubiramwo ati umwana wisezerano ewe ibaze shango Kanwe TV bayitoye mu zizofashwa Batuti kuweriki. Félicitations Kanye. Wow. Ewe merci. Yo. Ewe ngo ni kubera dukora neza sha. Ngo turisunga karanga mutima kumwuga. Yo. Kwine. Irasara. Ewe. Yo man. Umunezero ugira umotore. Oya gusa nyene gusa vraiment. Kuri ico ntibabesha vraiment Kanwe TV ku mu live. Tudahezerega. Yaha kabana. Va. Hariho nibahasha amafaranga bageneye Kanwe TV. Boss lady. In a place. Aba boss tumenyane. wewe. Ewe urazi rero. Oui. Ahora sorora. Umve ndasorora canke ndasorora ewe nabwaburiwe bose bi ubundi baby queen wewe asha nzogosorera vraiment nta kibuza asha nanje ndakwemereye nzokunywera neza vraiment isi y'amameli yose yazana agafaranga
wewe nibiki ugarutse kuri izine gukora ikigalisi naje ku kazi akaza kahe ko nakubwiye ko wewe gafise uri karagakora je nimba wasaze si gusa ndaba ubona asa n'umusazi ga mama none nimba ukomeye ni kubera iki ndakubwira ibintu byumvikana ukanka kuvyumva ico kibazo nije wenda kikubaza ariko ga mama ukozwe muki kugira ntuhangayikishwe n'iki kibazo kiri ngaha ibintu bikaragira bawe ntaco bikubwiye ibiriko biraba je ndabibona ico ntatahura ni ingene uturuyoya mu nzu ukaza kuraba ibitakuraba ça je ne comprends pas je waramvyaye uranzi sinshobora kureka ahubwo ngira sinakuvyaye amanya mu mazimisi ngira ko kirazira ibiki byangaye havyo ubona nubwa mbere wumva amagreve bareke bagumuke ni baruha bazogaruka ivyo rero ntashobora kwihanganira jewe ukundi uriko urakoresha nabutuzi bwa izindi nivyo biriko birazana ingorane zose ngaha ubu rero waje rero kunkontorora nkande nka chef comptable ivyereka ubutunzi bwa izine nije ndabibazwa ivyo ukunda ko ubukoresha uko ushaka kose ndaba none chef comptable na gérante wa usine umukuru ninde wewe ni jewe ndakuba uravyemera ko ari jewe ariko iyo mbona ko hari bitagenda neza sinshobora guhora ntibikunda ubu rero ntavyo gufyina birimo Alice uranyumva sohoka singenda sohoka canke mpamagare polisi niba ufise ico batuma bahamagara iconzi je natonze ku kazi kandi sinsubira inyuma vyakwera uragagaje sinsubira inyuma vyakwera urihagaze ko kweli yego nibaze aha rero wibaza ngo nukubera ndi mama wawe ngo sinobahamagara Alice none jewe nakubuje je nibaza ko utanzi wewe sico bereka ubona ndiko ndonona bahamagare baze nakundi bahamagare kushatse ko dupinga reka dupinge inge telefone polisi Bembombo we yagiye gabasha kwatitaba ngeni sona nkabura n'unyitaba Alice ibiza gukurikira urabuvyiteguye nta kibazo nuko mbona atari karanyitaba ntagize ico nkora ndabona neza ko izini ishobora gutembagara umwanya wari wo wose ubu ntiyitaba reka ndondera uwundi akira nivyo polisi izobije kuraba nibi birimo akira ibi nibiki nuko numva batanyitaba bose ibi navyo nibiki bisomura biraba je nibaza ko udakomeye neza mu mutwe ahubwo iyi ni dossier irimo amanyanga yose wakoze uretse ko ndayazi aha nta na kimwe nagusigarije soma neza urabe aho muzima wewe aha ntari umugi wanyoye oya mama iyi zina cyonyine dufise aha rero mwatondetse rya marisi nta n'izina none aho ushatse kuvuga ikirere ibi nibiki aho ushatse kunyereka nshobora kukwemerera kuyisambura naho byogenda gute ntibikunda sindakwemerera akira jana hariya tora wewe wibaza rero ko ari wewe ukunda yuzine gusumbya abandi oya ibi ntaco bingira je myinshi kugira iboneke kizire kuyisenyura ndorera wewe sindakwemerera wewe ndega wagakobwa wewe ko wasaze urubahutse kumpangara Alice irega vyabuze none ahubwo twemeye ko ngaruka ku kazi dossier ni kungufu rero biciye kuri Kan Web TV kandi bunyene vyihuta Shayo nikuri umbabari Karibu. nafatiriwe nico gituma nacerewe kuri honde nawe kanye vraiment 10 minutes gusa uzuriruka ngo wacerewe 10 minutes abona kuri nyinshi sana ntunzi none bizu neza jewe ndashima sha ndakubwira ikintu cy'umwanya ashimubwira gukundiye vraiment cyo kirimo urubahiriza amasaha uratandukanye n'abandi bakobwa kweri ego chocho none sheri baguhiye bon qu'est-ce qu'on peut t'offrir reka ninywera amazi sha ego ngo wiki je numva nofata amazi inanywa amazi wicaye na jewe gasheri ya vraiment aya nkwerekere nabwire commande oya ngo wenda kuzi ivyo uzane oya base kamfata fana ni bon okay naco asha hira rero kurako ibindi turabiyaga hanyuma okay yewe we petit tani fana ngaho ama nanje unyongera wavyumvise vite yambere uza wayihejeje
mbere rero waje kera kitaje kiragaragara bon tubona naje buke nyene yitemberera nshasanga nyene nshitse ngaha avant l'heure. Okay. Reka mugana ivyo rusange wari uhakumbuye. Cyane. Uvuye muri prison, umenga uvuye mu kindi gihugu. Na reka shaka kunyusiyo nawe. Ndagusavye. Yo, pardon ukuri. Ahubwo hewe. Nabanyabugo nabonye kandi numvise ngo hari benshi bahungiye ngahe wacu. Yo. Ewe burya ni ingorane. Gusa nyene baci babakura mu mihana. Bacakura mu mihana babakoraniriza hamwe mu ikambi. Okay. Shabaragize neza kwe. Kubagumiza mu mihana byari force hana. Sana. Cyane kubw'umutekano. Ubundi hari abaca baguma bikeka batinya ko hoba hari inkozi z'ikibizo abazungabanya umutekano ibintu nk'ivyo. Ubu rero nta bamwe bagisigaye mu mihana. Wapi bose barabatwaye. Ariko naho hari abo bikeka by'ukuri n'impunzi benshi imbere barifuza cyane ko ibintu byosubira mu buryo bagataha iwabo. Sawa vraiment asha muri ibihere by'ingorane nk'izo harakunda kuba ibintu by'ibihuha byinshi. Tuje mu by'iwacu rero sasa. Ibyo wacu turiko turavuga byose by'iwacu. Yego mugabo ivyo byaba bose bon shatse kuvuga byatwe nawe. None twogira ibyacu gusa kandi tutaba ku isi ya twenyene. Umviza chere. Oui. Wewe hari ikintu nakubwiye mbona ni wishuye. Reka sha John twiterera inkuru. Nawe ko atagufyina sibyo sheri mbwira mariage yacu twishire ryari sha John nukuri byo bintu jewe nukuri nta nyishu ndabifitiye kubera none si date twumvikana ko ugira hari birebire sha John nukuri umbabarire ugerageze untahure nukuri ibyo vya mariage nukuri ndagusabye tubanze tuvyihoze sinumvye kuravuga ndabyihotse ivyo ukumva byo kunda wowe nukuri ndagusabye ndagukunda kandi nawe urankunda ibintu byo mu nzu birahari none ico tubuza niki John nukuri pardon cyane nukuri je nshaka kuba honnête kandi urabizi ko mu buzima niko meze nukuri je vraiment ahubwo numva twohagarika vraiment sa ego tugire iki nukuri uri umuntu mwiza kandi nawe urabizi nukuri sinokubwira ngo hari n'ibintu byinshi nukuri no bandaguhoye mugana nukuri nukuri numva ntagukunda nkuko bikwiye nase kuba hypocrite utinunda kanye tu me plus Muti sava ukumviriza umuziki cyangwa uri kurakora ihe nani menga no kunyumva ntanyumva muti ni wewe mbaza yo pardon chef Gakima aho rero ntiwari wambonye cyane sena wumvise kubera nambaye amakaski pardon kabura kutigira ibyo wigira mbeko numva umuziki usamirana ako niko kazi usigaye ukora ngaha oya hari rimana ariko ndumviriza ikiri bridge imbere ko ngira montage ndakubaze ibi bintu bisigaye biba kuri Cukura TV nibiki Vyerekeye kigamawe ngo vyerekeye iki kuri wewe ubona vyose bigenda neza ngaha bon harashobora kuba harashobora harimo udukosa mugabo canke ubu n'amakosa gusa oya chef nukuri birashobora kuba vyarashitse ariko si misi yose no reka kwiteza utunyoni ngira neza ufise ingorane nyabaki amasanamu usigaye ushirako ubwo urayabonaga muti nukuri sinovuga ngo byose birera hari imari ziba ziri flu zitabona neza kubera iki kamera yarapfuye uribuka amafaranga nayiguze nawe ukazana ibintu biri flu ngaha birashoboka gukora akantu k'abakifi uyasa akantu byose n'umucafu muri no minsi ibi bintu nibiki none wowe ufata amasanamu uraba mwijuru ubumirije ugwaye miyopi ndakubaze nk'ibyo ureka kubibona gute ni jewe vraiment njeje kuza kuraba qualité ya image ngaha kuri Cukura TV no quand même arige mba narushire kubera nkorandu no oya ibyo ntunyagira wopfa umukora bike muko gakora byiza ikiganiro kiracegwa ikije naho kiza cuzuye amakosa muti uri mu biki montage bayaguranye gato
izo nsiguro uri kuratanga wonyene urumva ko zidafashe none ndakubaze ukeneye kugara chukura TV oya chef no montage bayagoranye gato barengeye kugerageza no kuri nkoso ivyo nibiki umviriza kwanza hagarika ivyo uriko urakora byose okay nkeneye ko banza gukora iyeri urayibuniye iyivuga imwe biriko biragenda neza byose kuri izindi hera kuri iyi nyene reka maze mpagarika ibi nyarutsa kandi nza kuva ngaha uhejeje no kuyiposta ivyo nibaza ko ata 5 minutes bigutwara reka nda nyarutsa rero bon mbe kufata suri vyanga oya nibaza ko niheza kuju wihenda yo none harabifuse bashe mbe uri kuratatona subizamwe chef hinge oya subizamwe ivyo ufuse reka nsubire wewe uri kugira ibikinga mbe muti buriya bwose ntuzi kugira montage kujugumira yehera ibi uri kuragira fata suri none usubize mwijya irema mu bisanzwe iki en fait iki uvugishije montage ntavyonze ni c'est pas vrai ni igoro yaho urabikora vyose sa muti igihe naguha akazi we wambwiye gute we ni wambwiye kuzi ibintu byose ngira ngo vy'umugwa wo kumenyesha amakuru muti kumbura umwescro kuri chocolate TV ibintu birakomeye mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhejeje kumviriza ikiyago ca Igoro na Queen mbega nikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Niyimbona Jean avuka muri komine ya Bubanza muri zone ya Musigati ku mutumba wa Kanazi neza na neza mu Nyabitore yagize ati dufatiye ku kiyago ca Igoro na Queen Igoro yafashe ingingo nk'umugabo ati kuko yabonye atobandanya atanga amakuru aturira kandi abibona ati kuko inyuma y'ivyo amenyesha yarabonye ko hari ingaruka ku buzima bwiwe ati twese twari dukwiye kumwigira ko ati kuko gukora ikosa si bibi kibi no kurigumamwo ati nagakima yarakwiye kumwigira ko nawe agatanga imihoho bitaramuyangarana ati kuko amakuru yumviriza benshi aterega gutanga amakuru aturira uburiko wica imitima ya benshi undi bunyanya twandikiye ni Murengere Ntwari Alfred ava ibuhumuza muri Cankuzo centre yagize ati mu kiyago hagati ya Igoro na Queen icigwa nkuyemwo nohera kumwibutsa w'ikirundi vuga ngo amungura nka niyo mazituvya ati misi yose ujya haraho wishimira maronko menshi agahava akakuziba amatwi ukitesha gatarotaro ngintaro za sheshe ati rero misi yose imbere yuko ufata ingingo yariyo yose banzu hanuzu baza umutima wawe hamwe n'abagenzi ati kuko nk'ibimenyesha makuru bikora nka Chukura TV ivyo vyategerezwa guca vyuga ubwo nyene ati none nguwe Igoro bimukoze ko ati kuko kitisunga karanga mutima ko mwuga yarangije hanura binukira maronko menshi batabanje gushishoza neza ati kuko harahaca baziba amatwi mu nyuma bagasigara bicuza ngo iyo menya Bigirimana Innocent nawe ava ku mutumba wa Rugenge muri komine Mpanda muri province ya Bujumbura ati cigwa dukuyemwo nuko iyo uri kurakora ugasanga ivyo ukora ntibishimwa na benshi ako kazi woshaka ukagaheba ati kuko nta ciza kukuzanira nkati nk'akarorero iri umumenyesha makuru utegerezwa gushikiriza amakuru ba watohoje neza ariko uciye wumvira umukoresha wawe akubariye ngo ushikirize inkuru iciye kubiri n'umwuga wawe ni wowe utakaje amateka yawe ati kuko abumviriza ntibumva umukoresha umviriza wewe ati jewe rero Igoro ndamutahura cyane ati wakako wokora akazi gacanishamwe abantu utumugaheba uwundi munyanya twandikiye ni Basogomba Dieudonné ava ku mutumba wa Munanira muri zone ya Kivyuka muri komine ya Bubanza yagize ati mu kiyago ca Igoro na Queen turakuramwo icigwa gikomeye kukijanye n'imyitwarariko n'imigenzo myiza mu kazi ate aho ivyashikiye Igoro mu kazi yakora bitwigisha ko ari ngira akamaro cyane kubahiriza amategeko n'amabwirizwa agenga akazi kose umuntu akora ati kwifatanya n'ibikorwa bitemewe canke bitubahirije akaranga mutima k'akazi bishobora gutuma umuntu atakaza amahirwe y'iterambere ryiwe ati mbere bikonona izina ryiwe ati Igoro rero yafashe ingingo nziza yo kwemera amakosa yakoze no kwiyemeza kutayasubiramwo ati mu gusozera iki kiganiro kitwigisha ko ukubahiriza amategeko kuba inyankamugayo no kwirinda amakosa mu vyo dukora vya misi yose arivyo bituma umuntu agira iterambere rirama mu buzima no mu kazi Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ndikumana Serapi batazira Lovebof Abubakar akabavuka mu ntara ya Bujumbura muri komine Bubanza imusigati ku mutumba wa Kanazi mu Nyabitore ariko no musi akaba twumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza ku Buterere akaba ari n'umuganga yagize ati cigwa nkuye mu kiyago ca Igoro na Queen birumvikana ari bimwe bitwerekeza kuri wa mugano uvuga uti ukora iciza ukagisanga imbere wakora inabi nayo ikaguherekeza atamaronko menshi burya aziba amatwi ati kandi hagukurikira ubwije wakurukira
buca ati mu by'ukuri buraca bugacana yandi ati igora ubwiwe aricuza ivyo yakoze ko yakoze amakosa bituma bimwononera kazoza bituma inzira yoronkeyemwo ibindi asanga yarayisibanganije ati kandi iyo menya kaza mu nyuma ati ubu arabuze ico afata n'ico areka ati kuko bimubanya urudubi ati rero abantu turakwiye guhorana akarangamutima n'urukundo mu kibano cakomerekejwe n'akahise tukaja inama n'ingingo mu kwirinda ico subira gukomeretsa abantu ati kuko hagutonekara mu gisebe uwokomereka reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo naka gakurikira mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago ca Alice na Gakima ndasubiramwo mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago ca Alice hamwe na Gakima akabazo murakumvise mukaba mufite umushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 103 eka nawe wowe wifuza kwironka igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 103 hamadorize tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 943 muri rwarukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho mu ndwi zo kurikira cari gikino muri kirukuri muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza